Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19:25 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abantu batari munsi ya 50 bakomeretse mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi, mu gihe abantu ibihumbi bitabiriye imyigaragambyo kwibuka umwaka ushize habaye imyigaragambyo yaguyemo abantu yamaganaga gahunda ya leta yo kongera imisoro. Mu Rwanda hakomeje urubanza rwa Karasira Aimable wahoze hari umwarimu wa kaminuza ukurikiranyweho ibyaha birimo kutagaragaza inkomoko y'umutungo we. Mu Burundi abashinga amateka baratewe umutima uhagaze n'ingene umwimbu w'ibigori wegeranwa n'ikigo cya leta Anagesa kibijejwe ukunda kononekara. Twafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri yo mwezi kaza muri amakuru yo kuri wa gatatu, turi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu. Makuru ku buryo burambuye ni mukanya ni Nahira Dukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Habaye gukozanya ko hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bari mu myerekano i Nairobi no mu bindi bisagara vya Kenya, mu gihe abantu baharugwa mu bihumbi bagiye mu mabarabara kwibuka umwaka uheze. Habaye imyerekano yo kwiyamiriza kuduza amakori yaguyemwe abantu. Abapolisi bateye ivyuka bikoroza amosozi n'amazi kugira ngo bashwiragize abantu, kandi ibitaro byo mu mugwa mukuru vyakiriye abantu bakomeretse baba 50. Abasirikare bariko baracungera inyubakwa za leta zikomeye. Bamwe mu bari mu myerekano bagerageje gushika ku nyubakwa ikoreramwe inama nshingamateka yari yibasiwe araheze umwaka. Perezida William Ruto yasavye abari mu myerekano kudatosekaza amahoro n'umutekano. Biravugwa ko leta yahagaritse ibikorwa by'itangazamakuru bibiri, inafuta urubuga Telegram rwo guhanahana ubutumwa. Ibihugu binyamuryango by'ishiramwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN vyiyemeje kongera amahera bikoresha mu bijanye no kwigwanira n'ibindi bijanye n'umutekano akaja ku bice 5% by'umusaruro wavyo mu myaka 10 iri imbere. Iyi ngingo ikintu nyamukuru Perezida Trump asaba yemejwe mu nama y'indongozi yabereye mu Buholande. Ni inkuru ya Dani Abahade mwumva mwijya Jean-Claude Mwambutsa. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte yavuze ko iyi ntego ihambaye cyane izatuma ibihugu bigize iri huriro bizamura ubushobozi bwabyo bwo kwirinda. Hari hashize imyaka isaga 10 intego ari 2% gusa, kandi hari n'ibihugu byari bigitegerejwe kuba uyu mwaka aribwo byashobora kugeza kuri iyi ntego. Amasezerano mashya azatuma 3.5% by'umusaruro mbumbe aharirwa uburyo bwo kwirinda k'abasirikare ndetse n'intwaro, naho akandi kangana na 1.5% bishorwa mu rindi shoramari ritasobanuwe neza ariko rifitanye isano n'umutekano. Ibi birasa n'insinzi ya politike kuri Donald Trump kuko bizatuma habaho igisa no kureshya hagati y'ibyo igihangange leta zunze ubumwe za Amerika gitanga ndetse n'ibitangwa na Canada n'ibihugu binywanyi byo ku mugabane w'Uburayi. Hambavu iyo nama ya OTAN, Bwana Trump yaganiriye na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Bwana Trump yavuze ko yari inama nziza, avuga ko azovugana na Perezida Putin w'Uburusiya kugira ngo arabe nimba yoshobora kumutuma arangiza intambara. Mu kwishura ikibazo yabajijwe n'igisata ca BBC gikoresha ururimi rwo muri Ukraine, Bwana Trump yavuze ko azoraba ko yoshobora gutuma Ukraine ironka ibindi bisasu byo mu bwoko bwa za misile vyitwa Patriot byo kwikingira ibitero byo mu kirere, ariko ngo biragoye kubironka. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Israel ivuga ko yizera ko ibitero vya Amerika hamwe n'ivyayo bwite vyagabwe mu bibanza vya Ukraine vya Iran bihingurirwamo ingufu za nucleaire vyatumye
Teheran isubira inyuma imyaka myinshi mu bushobozi bwo guhingura ibigwanisho vya nucleaire. Ivuga ko igitero ca Amerika casambuye ibikorwa remezo bihambaye cyane i Fordo, kigatuma ikibanza cyo gutunganya uranium kidashobora gukora. Iryo suzuma rya Israel rishigikira ivyo President Trump avuga ko ivyo bitero vyatumye hazimangana, naho amakuru y'ibanga y'igisirikare ca Amerika yamenyekanye avuga ko ivyahononekariye ari bike cyane. Umuyobozi wa IAEA, igisata cyo mw'ishiramwe mpuzamakungu ONU kijeje kugenzura ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire, Rafael Grossi yavuze ko atankeka Iran ifise ubuhinga n'ubushobozi byokoreshwa mu mugambi wayo w'ingufu za nucleaire. Mw'ijambo yashikirije ari Vienne, Bwana Grossi yavuze ashimitse ko inyishu iciye mu biganiro ikenewe. Inama nshingamateka ya Iran yatoye guhagarika ubufatanye n'ico gisata ca ONU. Ni inkuru ya Bethany Bell, mwumva mw'ijwi rya Yvette Kabatesi. Bwana Grossi yavuze ko icyo ashize imbere ubu ari ukohereza abagenzuzi be ku bigo bya nucleaire muri Iran kugira ngo basuzume ingaruka z'ibitero bya gisirikare no kugenzura ububiko bw'ikinyabutabire cya uranium. Yashimangiye ko bagomba kongera gushaka uko basubukura ibiganiro na Iran. Abajijwe ibijyanye n'amakuru y'inzego z'ubutasi za Amerika, Rafael Grossi yatangaje ko atishimiye iyo myitwarire. Yavuze ko igikenewe ubu ari igisubizo kirambye, yongeraho ndetse ko hari amahirwe yo kubikemura mu nzira ya demokarasi, bityo ko ayo mahirwe atagomba kubacika. Amaziko y'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Zambia Edouard Lungu yari kubera muri Afrika y'Epfo yahagaritswe ku ngingo ya sentare y'i Pretoria. Urubanza rwari rwajanywe mu butungane n'abategetsi ba Zambia bashaka ko abamaziko y'icubahiro yatunganijwe na leta mu gihugu c'amamuko. Umuryango wa Bwana Lungu waranse ico cifuzo. Bavuga bashimitse ko umukuru w'igihugu ari hubu Hakainde Hichilema atagomba kuja muri ayo maziko. Sentare yaciye urubanza mu gihe abajyango hamwe n'umupfakazi wa Bwana Lungu bari i Johannesburg bitegura gufuha umuhisi. Jacques. Urakoze Nina Iradukunda kuri yo ncamake y'amakuru. Mwayumvise mukanya abantu batari munsi ya 50 bakomeretse mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi mu gihe abantu ibihumbi bitabiriye imyigaragambyo mu gihugu hose bibuka umwaka ushize habaye imyigaragambyo yaguyemo abantu yahamaganaga gahunda ya leta yo kongera imisoro. Icyari kigamijwe nk'urugendo rwo kwibuka mu mahoro uyu munsi rwahindutsemo imvururu. Inkuru ya Akisa Wandera muragezwaho na Robert Patrick Misigaro. Igipolisi mu mihingo myinshi y'igihugu ciriwe kiratana mu mitwe n'abari mu myerekano gikoresha ivyuka bikoroza amarira hamwe n'ibiduga bimijagira amazi ku migwi y'abantu bagiye bariyongera igitigiri uko amasaha yagenda. Mu kibanza nyamukuru ca Nairobi gikoregwamwo ubudandaji, abari mu myerekano babandanije bagerageza kwegereza inyubakwa ikoreramwe inama nshingamateka ahantu mu mwaka uheze bashoboye kumena bakinjira, naho hari hashizwe abapolisi benshi hamwe n'ibizibira amabarabara. Hari aho vyashika abapolisi bakarengegwa bakabwirizwa gukura meza, abari mu myerekano nabo bagaca baboma inyuma. Hagumye uruhagarara kandi hari ubwoba bw'uko hoba hari abahasize ubuzima hamwe n'abandi benshi bakomeretse. Mu gihe ibintu vyari bishushe, leta ya Kenya yategetse amateleviziyo yose n'amaradiyo guhagarika gutangaza ibiriko biraba ikibiriraho, ibintu vyagize inkurikizi zitari nziza. Ibitangazamakuru hamwe n'imigwi iharanira agateka ka muntu biyamirije iyo ngingo, bavuga ko iteye kubiri n'amategeko, ngo ikaba kandi ari uguhonyanga gukomeye uburenganzira bw'itangazamakuru, umutekano w'abanyagihugu hamwe n'uburenganzira bwo kuronka amakuru. Tujye mu Rwanda mu rubanza rwa Karasira Aimable rukomeje mu rugereko rw'urukiko rukuru rukorera mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu munsi Karasira yisobanuye ku cyaha cyo kutagaragaza inkomoko y'umutungo atunze, akaba ari kimwe mu byaha bitandatu uyu muhanzi wahoze hari n'umwarimu wa kaminuza nkuru y'u Rwanda akurikiranyweho, birimo kandi guhakana no guha ishingiro jenoside. Ni ibyaha we aburana ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye iyo nkuru. Mu rukiko kuri uyu wa gatatu, Karasira yavuze ko amafaranga atunze yagiye ava mu biganiro yatangaga kuri YouTube kandi akayahabwa n'abantu batandukanye. Hari ibihumbi bisaga 17 by'amayero yasanzwe kuri konte ye, yavuze ko yayahimbwaga na Google. Avuga ko
aregwa gukora ibiganiro bitatu bigize ibyaha, ariko we agaragaza ko YouTube ye iriho ibiganiro 244. Avuga kandi ko atari we wenyine wahembwa ayo mayero, ko n'abandi bakoresha YouTube bayahembwa. Hari andi mafaranga asaga miliyoni 3 z'amanyarwanda yafatiwe iwe mu rugo ubwo yasakwaga n'inzego z'iperereza. Yavuze ko ari amafaranga yifashishaga iwe mu rugo, ko hari mu gihe cya COVID-19 abantu bose basabwa kuguma mu rugo. Asobanura ko muri ayo mafaranga harimo ayakodesha amazu n'imirima. Yanavuze ko hari ayakesha ababyeyi be, avuga ko bari abakozi ba leta biteganyiriza bakamusigira imitungo. Urukiko rubaza Karasira rushaka kumenya niba hari amasezerano afitanye n'abamukodeshereza amazu. Yasobanuye ko abaje kumusaka ibimenyetso byose babitwaye, kandi ko adafite umugore cyangwa umwana yagombaga kugira ibyo asigira. Muri ayo mafaranga kandi yafatiwe mu rugo iwe, Karasira yabwiye urukiko ko hari miliyoni 2 yahawe n'abagabo 2 atavuze abari bo. Mu magambo ye ati, RIB impamagaye nasanze abantu bakora mu rwego rw'iperereza bampa amafaranga miliyoni 2 mu ntoki kugira ngo njye mvuga neza leta. Mu mitungo yasanganywe kandi Karasira ubwo yasakwaga ni miliyoni zirenga 11 z'amanyarwanda. Yavuze ko amwe yanyuzwaga kuri World Limit. Muri yo ngo hari umuntu wo hanze wamuhaga 900 buri kwezi, ngo kuko yari yirukanywe ku kazi nk'umwarimu wa kaminuza. Avuga ko amaze kwirukanwa abantu bishyize hamwe bakajya bamufasha kugira ngo abashe no kuvuza murumuna we. Avuga ko hari abantu benshi bafashwa kugeza bagiye no kwivuza no hanze y'igihugu. Atanga n'ingero. Abaza urukiko niba ufashijwe n'abantu atazi nabyo bigize icyaha. Karasira Aimable yamamaye kubera ibiganiro yakoreraga kuri YouTube harimo niye. Amaze kwiregura ku byaha byo guhakana no guhishingiro jenoside no gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage ubutegetsi. Ibyaha burana hakana. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM Amajyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:41 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi abashinga amateka batewe umutima uhagaze n'ingene umwimbu w'ibigori wegeranwa n'ikigo cya leta Anagesa kibijejwe ukunda ko nonekara. Ni mu gihe amatoni arenga gato 71 yahora mu ubiko ayagera kuri 200 yazohabwa ibitungwa kubera ariko arononekara. Abashinga amateka babona ko leta ifise ingorane yo gutunganya iki gisata, bagasaba ko hotorwa inyishu vuba. Babishikirije kuri wa gatatu igihe abashikiranganje babiri uburimyi ubudandaji bari baramutse bishura ibibazo imbere y'inama nshinga amateka. Ni inkuru ya Gildas Yihundimpundu. Ingorane janye n'umwimbo w'ibigori ukunda kononekarira mu bubiko bw'ikigo Anagesa kijeje kuwegeranya yagarutswe ko akatari gake. Abashinga amateka batewe impungenge no kubona iyi ngorane imaze gushika inshuro nyinshi. Pascal Gikeke na Agaton Rwasa. Igihe mwaheruka hano mwari mwatubwiye neza yuko hariho umwimbu w'ibigori wononekaye. Sinzi rero aya matoni 500 ko byononekaye bivuye muri bwa bubiko mwari mwimburiyemo aho Anagesa yari yagiye gushingura, nuko mwagiye guharura cyane yuko ari byononekaye mumaze kubona yuko ibyo muri ko mugurisha badashobora kuvyakira kubera byamaze kononekara. Muri leta hari ikibazo cya planification kandi icyo mutagitoreye inyishu bizoguma ari ngorane. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko aremera ko hari amatoni menshi y'umwimbo yononekaye, ariko akavuga ko atononekaye cyane. Mu byo tumaze kugurisha hibonekeje ibiro 500, atari itoni 500, ni biro 500 nivyo byibonekeje yuko ivyo bitegerezwa gutabwa kubera byarononekaye. Mugabo zijya toni 200 navuze si toni 200, ni toni 200 nizo zerekana yuko zarononekanye buke mugabo amanalize twagize yarekanye yuko dushaka kuyaha ibitungwa kandi n'ubu turafise aborozi bariko barabidusaba. Abashinga amateka bagarutse no ku ngingo yo gushinga ibiciro ku biribwa bitandukanye yafashwe mu kwezi kwa gatatu n'ubushikiranganje bw'ubudandaji, ariko gushika ubu ikaba itarakurikizwa. Mbega bimaze iki gusohora itegeko cyangwa ingingo itaja mu ngiro? Ikinda kibajije kubera ko hari itegeko nyakwa mushinganyi mwasohoye rishinga ibiciro by'ibiribwa.
ariko turiko turaraba iryo tegeko ntacyo ryamaze. Umushikiranganje w'ubudandaji Chantal Nijimbere asigura ko bayifashe bisunze amategeko y'igihugu, yamara aremera ko bishika ibintu ku rubuga bikagenda bihindagurika bitewe n'imvo zitandukanye. Ubu mutegetsi avuga ko inyuma y'amezi 6 hazobisuzuma kugira barabe ingene vyifashe. Nivyo le code du commerce niryo bwirizwa twisunga riravuga ibintu bibiri. Icambere rishimikira ko ravuga riti ibiciro byoshingwa hisunzwe ubwigenge hagati y'umwimbu n'abaguzi. Ukuvuga la loi de l'offre et de la demande. Giridas Ihonda Impundu i Bujumbura. Tukiri mu rwego rujyanye n'uburimyi, ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke ya Loni bugaragaza ko mu Rwanda abagera ku bice 17% batatekanye ku bijyanye n'ibiribwa, naho ikigo cya leta kibarurisha mibare cyo kikavuga ko igiciro cy'ibiribwa cyazamutse ku rugero rw'ibice 10% mu kwezi gushize kwa gatanu ugereranije nuko byari bimeze mu kwezi nk'uko umwaka ushize. Hirya no hino abaturage bo baravuga ko ifunguro rihagije ribona umugabo rigasiba undi. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa yasuye intara y'Amajyaruguru isanzwe ifatwa nk'ikigega cy'igihugu, asanga naho ibintu bitoroshye. Ni inkuru tubasuriramo. Ndi mu isoko riciriritse rya Nyange riri mu karere ka Musanze, ni munsi y'uruhererekane rw'ibirunga, agace gasanzwe kazwiho kweza ibirayi byinshi. Abagore bararwanira abaguzi batari benshi, uretse ko n'ibirayi bacuruza bigaragara ko ari bikeya kandi bisa n'ibitareze neza. Ariko biracahari wenda turatangira kubibura mu kwa karindwi. Aha ikiro kimwe cy'ibirayi barakigurisha amafaranga ari hagati ya 600 na 650, mu gihe adashize ukwezi cyaguraga 500. Hafi aho undi muturage aratera umuti mu murima we w'ibirayi, yambwiye ko bisigaje amezi 2 ngo byere. Yambwiye ko ari bakeya bari gusarura ibirayi, ariko ko umusaruro utabaye mwiza kubera hanini imvura yaguye ari nyinshi. Abo nta mwero guhari, abicera neza nkuko byeraga mbere. Ubwo nta kundi kuntu leta nayo izashaka, nibona umwero gwanze izashaka ukundi kuntu nayo ishiramo akabaraga. Muri rusange ntabwo ari byinshi biribwa. Ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage buri hejuru cyane ndetse n'ubutaka buto buhingwa nabyo ngo biri mu bituma ikibazo cy'ibiribwa kigaragara cyane muri iki gihe. Hari abavuga ko ikibazo cy'amasambu kibakomereye, ndetse hakaba n'abarya ruko bavuye guhingira abagize amahirwe yo kuba bayafite. Nduhungirehe no mu murenge wa Nkotsi w'akarere ka Musanze. Yatahuye n'ibyonyi ajana ahubwo we no kwisoko. Kuko noneho twe tutagira amasambu nuko bakorera natwe tukabona ibidutunga. Hari ubwo baduha amafaranga, yaba ari nk'ubu bejeje bakaba baguha nawe kubyurarya. Ariko iyo barumbije ubwo nyine natwe tubwo tuba twahombye. Bya bindi bike basaruye birabatunga, ariko twe ubwo nukuja kumama mu mujyi. Impuguke ya Loni mu bibazo by'ubukene bukabije n'uburenganzira bwa muntu, Olivier Doscuter, aherutse gusohora icyegeranyo ku Rwanda avuga ko abagera kuri 17% bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije, naho abatari munsi ya 75% bakaba badashobora kubona ifunguro ryujuje ibyangombwa byose. Ibi kandi byemezwa n'abaturage twaganiriye. Uyu mubyeyi namusanze mu murenge wa Kivuruga w'akarere ka Gakenke, naho ni mu majyaruguru y'igihugu. Ni nka rimwe ku munsi. None si iyo umwana uzigamye gutyo utuneo tw'umwana, abakuru bakihangana ukavuga uti wenda abandi bagiye ku ishuri bararya ku ishuri, wenda akasigaye mu rugo kari konka ukakazigamira utwo kararya, abandi bakarya rimwe ku mugoroba. Gusa ubwo si nka rimwe ku munsi. Iyo umukuru abwiriwe ntarye akacungana no ku mugoroba akazigamira uri mu mugongo, gusa ubundi tuba twabwiriwe ubundi. Imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare ivuga ko mu kwezi gushize kwa gatanu ibiciro by'ibiribwa byazamutse ku rugero rw'10% ugereranije nuko byari bimeze mu kwezi nk'uku umwaka ushize. Hari abasanga ikibazo kizakomeza kugorana kuko umusaruro w'imbere mu gihugu ukomeje kuba mukeya. Abandi basaba ko ku biribwa bimwe hagabanywa cyangwa bigasonerwa imisoro, cyane cyane bituruka mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda. Politiki y'ibihingwa bimwe ku buso runaka nayo isa n'itavugwaho rumwe na bose, kuko itegeka guhingira isoko ariko ntiyite cyane ku byo buri muturage akenera ku isahane. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu ntara y'Amajyaruguru.
Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. Yes, allo. Faina ruranyitabye kri. Bara rwose sinashoboye kukwitaba kimpamagara Leya. Nta mahoro se kumpamagara nkutabaza. Ko wumva natabaza gase kuki wanyihoreye. Pardon, vraiment sinashoboraga kukwitaba. Nyine niki cyakubuzaga kunyitaba kandi ko mbizi utaruri mu kazi. Ngo? Ndabizi neza ko utaruri mu kazi. Kuko aho imodoka yawe yari paritse ndahazi nayitambutseho. None se ko wayibonye ukabona aho narinde wampamagaye yagiki? Ni 12:45 kuri BBC. Unoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mu mikino inkuru ivugwa cyane n'ikipe yo mu Faransa ya Lyon yamanuwe mu cyiciro cya kabiri kubera ibibazo by'umutungo. Iyi kipe yamanuwe by'agateganyo na DNGC, urwego rugenzura amakonte y'amakipe y'umupira w'amaguru yabigize umwuga mu Faransa. Abayobozi ba Lyon bari mu muherwe ufite imigabane myinshi John Textor babonanye n'abayobora urwo rwego ejo kwa kabiri, ariko bananirwa kurwumvisha uburyo iyo kipe iri kugenda irushaho gushyira ibintu mu buryo mu byerekeranye n'ubukungu kugira ngo Lyon ivanirweho icyo gihano. Ikigo cy'ubucuruzi cy'uyu muherwe cya Eagle Football gifite imigabane muri Lyon ingana na 77% mu kwezi kwa 10 umwaka ushize cyari cyatangaje ko kirimo amadeni angana na miliyoni 422 z'amapaundi. Mu itangazo Lyon yasohoye iravuga ko icyemezo cy'urwego rugenzura amakonti y'amakipe mu Bufaransa kidasobanutse. Abayobozi b'iyo kipe bavuga ko bagiye kujurira. Kumanurwa kw'iyi kipe mu cyiciro cya kabiri bishobora kugwa neza ikipe ya Crystal Palace no kuyicyizere cyo gukina irushanwa rya Europa League umwaka utaha. Crystal Palace iracyafite ikibazo cy'uko ishobora kudakina iri rushanwa hagendewe ku mategeko ya UEFA yuko ikipe ebyiri ziyobowe n'umunyamigabane umwe zidashobora gukina mu irushanwa rimwe. Ibi byasabye John Textor kugurisha imigabane ye yari afite muri Crystal Palace ihwanye na 43% kuwa mbere w'iki cyumweru. Tujye mu mikino yo guhatanira igikombe cy'isi cy'amakipe iri kubera muri Amerika. Benfica yarayitsinze Bayern Munich igitego kimwe ku busa irangiza imikino yo mu itsinda C iri ku mwanya wa mbere. Ibi bivuze ko Benfica izahura na Chelsea muri kimwe cy'umunani kirangiza. Chelsea yo yanyagiye Esperance de Tunis yo muri Tunisia ibitego 3 ku busa. Mu yindi mikino ikipe ya Flamengo yo muri Brazil yanganyije 1-1 na Los Angeles, nayo ibona itike yo gukomeza mu itsinda rya kane. Imikino iteganyijwe muri iri joro ikipe ya Borussia Dortmund yo mu Budage ifite amanota 4 irahura na Ulsan HD yo muri Korea y'Epfo iri ku mwanya wa nyuma. Borussia Dortmund kunganya birayihagije kugira ngo ikomeze muri kimwe cy'umunani. Ni mu gihe ikipe ya Fluminense yo muri Brazil nayo ifite amanota 4 iri buhure na Mamelodi yo muri Afrika y'Epfo yo ifite amanota 3 ikeneye gutsinda uyu mukino igakomeza, naho Fluminense nayo ikeneye inota rimwe gusa ikaba yakomeza muri kimwe cy'umunani. Soreze ku makuru y'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri iki cyumweru. Paul Pogba ngo arasoza ibyo kwerekeza mu ikipe ya Monaco yo mu Faransa ubwo azaba agarutse mu mupira w'amaguru nyuma yo guhagarikwa igihe kirekire kubera gukoresha imiti yongera imbaraga mu mubiri. Amakuru aremeza ko Paul Pogba azerekeza mu gihugu cye cy'Ubufaransa muri iyi minsi avuye aho atuye ubu muri Amerika, ajyanywe no gupima ubutarumikwa ndetse no gushyira umukono ku masezerano. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Reka tugume aho i Kigali mu kiganiro cy'abagore mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Festona, Growface, Anti-Aging n'ibindi ni amazina adapfa kumenywa na buri wese uretse abakoresha ubu bwoko bw'aya mavuta yo kwisiga ku ruhu yifashishwa cyane cyane n'abifite ndetse aturuka no hanze y'igihugu.
ariko dusura imurika ry'ubuhinzi n'ubworozi ririho ribera i Kigali twasanze umukobwa witwa Isimbi Gusenga Dorcas yaje kumurika ibyo akorera ino, yemeza ko ntaho bitaniye n'ibiva hanze. Dukora amavuta hari n'isabune, byose nibyo kwita ku ruhu nyine nibyo kwita ku misatsi, nibyo twaje kumurika, ariko hari n'ibindi tugifite tukigerageza. Hano ndabona utuntu tumeze nk'ifu twanditseho ngo bentonite clay. Ni ukuvuga iri bumba rimaze iki? Iri bumba nyine rifasha gukora maske. Umuntu ararifata agashyiramo utuzi dukeya akikora we maske agashyira ku ruhu, ubundi rifasha gukiza ibiheri. Ni bya bindi twajyaga twumva ngo maske zikiza ibiheri, bimwe nyine abadame bakunda gukoresha cyane. Yego. Hama ndabona n'akandi kanditseho ngo serumu anti aging. Yego, anti aging nyine ni abantu bafite iminkanyari baba bashaka gusubira ibwana. Naka bagakoresha igihe kingana gute? Ugakoresha nka 4 mu cyumweru, biterwa n'uruhu rw'umuntu, ntago twebwe twabasha nyine kuvuga ati urahita uhinduka nyine mu gihe kingana gutya. Ibi bintu twari tubimenyereye kubibona wenda ndavuga ngo mu bicuruzwa bivuye hanze, mwebwe mubikora gute? Ubwo bushobozi murabufite? Yego, ubushobozi turabufite. Ikigo nyine gishinzwe ubuziranenge cyaraje gicollectinga samples, ubundi baragenda barazisuzuma batubwira ko nta kibazo twakora, baduha n'icyangombwa. Ibi ngibi nabyo tubikora mu biva mu buhinzi, ibyinshi ni mu mbuto, mu bindi bintu nka kokombure, ibitunguru, cloves, te, noneho umuceri, ifu y'umuceri. Nyine biba ari ibintu biri aho bisanzwe biboneka mu gihugu dusanzwe tubona. Yego. None se kugira ngo mugire ubwo bumenyi bwo gukora ibi bintu bwavuye hehe? Yego, twarabyize nyine nko muri segonderi wiga shimi bugenda nyine ukukuramo utuntu nk'utu ngutu, noneho warangiza wareba nkanjye kera nari ndwaye ibiheri, najya kugura izi products nkabona zirahenze, ndavuga ni se nta kuntu umuntu yabyikorera, ni ukujya aho ngaho ugasacinga ukagenda ureba ibyo hanze bo bafite, ukareba ibyo bakoresha kugira ngo bakore izo products. Natwe niho twahereye tuvuga ati nta bintu bikaze birimo, natwe twatangiye kubikora. Kugira ngo rero bigere hangaha kuri iki kigero cyo kuba mukora ibintu by'uruganda byagenze gute? Yego, ntago nyine ibi ngibi biba bihenze cyane, kuba uri umuntu nyine watangira uruganda uri umwe. Hari abafatanyabikorwa nyine baba barimo benshi bagenda badufasha mu buryo bw'amafaranga, mu kuwamamaza nk'uko batuzana mu ma expo, kuza kubyerekana ko natwe tubifite n'igihugu kibifite tubyikorera. Ubu rero nuvuga ngo mufite uruganda rungana gute, rukoreramo abantu bangahe? Uruganda ntabwo ruraba runini cyane, urebye dukoramo turi abantu batarenze 5. Twese turi abakobwa, ni famiye yacu nyine. Babyize turi 2, ariko abandi baramaketinga bashaka abakiriya. Yego, ariko nyine kubera ko isoko ritaraguka cyane ntabwo dukora nyine ibintu byinshi cyane. Abantu benshi ntibarabimenya neza, ntabwo barabisobanukirwa neza. Nicyo kiba cyatuzanye hano nyine kugira ngo dusobanure. Ubuse nk'aka ngaka kagabanya imihanyari ku bantu bakuru kagura gute? Kagura 10,000. Ese ni gahenze? Abantu n'ubundi basanzwe babitumiza hanze bazi ko biba bihenze, ariko ugereranyije n'uko kiva hanze ukageranya n'uko tubibahera hano, twe turahendura. Navuga se ngo uko bikora ni kumwe? Yego, zirakora cyane kuko nyine niyo abantu babikoresheje baduha feedback nziza nyine ko birimo gukunda, byabakoreye, bahindutse, uruhu nyine rwabo rwakeye. Hama umuntu ashobora kwibaza se inzitizi muhura nazo nizihe muri aka kazi tutari dusanzwe tumenyereye ibi bintu? Inzitizi duhura nazo nuko hari umuntu ushobora kubwira nk'uko nguko umusobanurira akakubwira ngo uri kumutuburira, uri kumubeshya, ngo nuko nyine ari ibyino ari ibikorerwa mu Rwanda, bo bamenyereye ibyo hanze ari byo bikora. Nyine ntago abantu benshi barabisobanukirwa, izo nizo mbogamizi tugira kenshi. Ikigo Isimbi Gusenga Dorcas afatanije n'abavandimwe be bise Tant Beauty gikorera mu karere ka Kayonza, avuga ko uretse ayo mavuta atamenyerewe mu Rwanda hari n'ibindi bagikorera ubushakashatsi. Ni naha rero dusoreje, muramuke neza. Kanatwe tugushimire Yvette Kabatesi. Naho rero ushoja amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu
amakuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Suzanne Lennon ari makuru harakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com.